Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, harimo igisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi baravye ibibazo bihari kuri ubu mu gihugu c'u Burundi, cyane kena ry'ivyankenerwa vyinshi mu gihugu, bamwe bavuga yuko vya vyaraturutse ku kiringo ca gatatu ca president Nkurunziza, cyane ku bihano Uburundi bwafatiwe muri ico gihe. Benshi kandi bakabisanisha n'amajambo yatangajwe n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, kuri ubu arongoye inama nkenguza amateka, ubwo yari imbere y'inama nshinga amateka mu kiringo giheze. Akaba yaravuze ko ivyago Burundi burimwe muri iyi minsi ubwo vyose vyo vyaraturutse ku kiringo ca gatatu ca president Nkurunziza. Akavuga ko ari igihano caturutse kuri ico kiringo n'ubundi president Nkurunziza yafashe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 nubwo yitavye Imana canke se yapfuye atagihejeje. Bamwe rero mu bantu batandukanye cyane abahora mu nzego z'umutekano z'ico gihe ndetse no mu za politike baragerageje guhanura president Nkurunziza bamubwira ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu c'u Burundi. Sabo mu nzego gusa za politike, iz'umugambwe ndetse n'iz'igihugu, kuko kandi binavugwa yuko hari abahisemwe kumwirobeka ko bakamwereka ko ico kiringo atamano kizozanira igihugu c'u Burundi. Sivyo gusa kuko hari n'abakuru b'ibihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika, cyane abo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, nabo bari bamuhanuye ko atokwitoreza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ariko biranka, Nkurunziza aritoza. Bamwe bati icyatumye Nkurunziza yitoza ico gihe ni bamwe bamuja mu matwi bamubwira ko ataco bitwaye, bamwe bamwiyorobeka ko. Gusa kandi hari zimwe mu mpanuro zidasanzwe zatanzwe n'urwego rw'iperereza inyuma yo gutohoza amakuru, bakaraba inkurikizi zishobora kuzovuka inyuma yo kwitoreza ikiringo ca gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza. Ivyavuye mu iperereza rya Godefroid ryari rirongowe na Godefroid Niyombare bikanatuma inyuma y'imisi mike cyane akugwa muri ayo mabanga yo kurongora iperereza ku rwego rw'igihugu. General Major Godefroid Niyombare arashobora kuba ari we mugenzi w'ukuri president Nkurunziza yaronse mu mwaka w'ibihumbi 2015, naho umukuru w'igihugu atatahuye umukuru w'iperereza ryiwe. Burya bavuga ko umwami agirwa n'abagabo, umwami atagira abahanuzi bamubwira ukuri abagowe. Igihe General Niyombare yandikira president Nkurunziza ubutumwa bita note de l'enseignement bwo kugenekerezo 13 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2015, Niyombare yari umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza Service National de l'Enseignement SNL. Ayo mabanga yarayamazemwo amezi 3 gusa, kuko yarasubiriye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana mu mpera za Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014. Nkurunziza yari yashimye Niyombare kubera atari yasinye ku ikete ry'abagenerali 13 bahoze bagwanira muri CNDD FDD bari biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu ntango za Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014. Kuva ku rugamba Niyombare yari umugenzi wa Nkurunziza, no mu gihe bagaruka mu gihugu Niyombare akaba arabaye ku kiremba kwa Nkurunziza. Ico benshi batazi nuko n'uyu munsi Niyombare avuga Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe. Impanuro yamaye kwigenekerezo 13 Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2015 ngo zari z'umukunzi ntizari z'umwansi. Kuva mu ntango yaryo rya ikete rya General Godefroid Niyombare riratomora kibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi 2005 ritari ryemerera president Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu. Yarerekanye ko ingingo ya 96 yari yemera ibiringo bibiri gusa vy'umukuru w'igihugu. Kubijanye n'ikiringo ca mbere naho Niyombare yarerekanye ko ingingo y'amajana 32 yari yerekeye ingene umukuru w'igihugu yatogwa kidahindurwa ibijanye n'ibitigiri vy'ibiringo umukuru w'igihugu yararekuriwe. Muri iryo kete Niyombare yarerekanye ko president Nkurunziza yaramaze gukora indahiro zibiri zisa ko atashobora kurahira ubwa gatatu. Ikirengeye ivyo kandi Niyombare yibukije ko amasezerano ya Arusha ariyo yari hejuru y'ibwirizwa shingiro ryakomokako, kandi ko yo yerekana neza ko atanumwe ari kuriwe kurenza ibiringo bibiri vy'umukuru w'igihugu.
Niyombare yahanuye Nkurunziza kudafata minenegwe impanuro za Ecclesia Katolika. Hano General Niyombare yibukije Perezida Nkurunziza inguvu za Ecclesia Katolika mu Burundi. Aha yaramubwiye ko Ecclesia itarishima ingene Nkurunziza yasa n'uwayishize ku ruhande. Hano Niyombare yarashimitse ku majambo Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana yari yabwiye urwaruka mu mpera z'umwaka w'2014 aho yerekanye neza ko ikiringo cya gatatu kwari gushira abarundi mu buja. Kubijanye n'amasezerano n'amashengero, Niyombare yibukije amajambo ya Musenyeri wa Anglikani igihe Perezida Nkurunziza yimikwa mu mwaka w'2010 aho yamubwira ko yo kwirinda guhindura ibwirizwa shingiro nk'uko bikunze kugendera abandi ba perezida muri Afrika. Aha kandi nahavuye amwereka ingene amashengero yose akomeye yari yiyamirije ikiringo cya gatatu yabona ko kizosesa amaraso. Aha kandi iperereza rya Godefroid Niyombare ryareretse Nkurunziza amakungu yarahagaze be n'ingaruka ikiringo cya gatatu cyari kuzogira ku migenderanire y'u Burundi ndetse n'amakungu. General Niyombare yarerekanye ingene yaperereje aho ibihugu bitandukanye bihagaze ku kijanye n'ikiringo cya gatatu cyo kimwe n'amashiramwe mpuzamakungu akomeye nka ONU, Union Européenne, Union Africaine, Banque Mondiale ndetse na FMI. Hano yaramuburiye ivyo abanyamerika bari bimirije kuvuga, anamuteguza ku bihano bizofatirwa Burundi nyuma y'ikiringo cya gatatu. Ubutumwa bwa Niyombare burahambaye cyane hano hantu kuko ivyavuze vyose vyahavuye bishika, bikaboneka ko inderetsi ziwe zari zakoze igikorwa gihambaye cyane. Ni nako kandi Niyombare yari yabwiye Perezida Nkurunziza ko umugambwe CNDD-FDD wari ugiye kwicamwe ibice kubera ikiringo cya gatatu. Igihe General Niyombare yandikira Perezida Nkurunziza mu mugambwe CNDD-FDD wari uhagaze neza, abategetsi bava muri CNDD-FDD wame ngo bose barashigikiye ikiringo cya gatatu. Hari umuntu umwe gusa umukenguza amateka Richard Nimbesha yari yarubahutse kuvuga ko atagishigikiye. Niyombare yaburiye Nkurunziza ko atohendwa n'agacerere kari mu mugambwe. Yaramubwiye ko hariho abandi biyumvira nka Nimbesha kandi ko batazotinya kwiyamiriza ikiringo cya gatatu. Ukwezi kumwe gusa inyuma y'ikete rya Niyombare ivyavuze vyaciye bishika. Mu bari bagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD, Nkurunziza yasanze nka bose batamushigikiye. Ahanini yari afise umukuru w'umugambwe Pascal Nyabenda, ariko nawe nyene yakina habiri. Mu nyuma abategetsi benshi barasinye urwandiko rusaba Nkurunziza kutitoza ubwa gatatu. Abo rero akaba aribo bahavuye bitwa bafonderi. Iterabwoba bakorewe niryo ryagabanije abari bafise umugambi wo kugumukana Nkurunziza ico gihe. Ni nako kandi muri iryo kete rya Niyombare ryari yavuye mu biro bikuru vy'iperereza Service National de Renseignement. Niyombare yaburiye Nkurunziza ku ngaruka z'ikiringo cya gatatu ku nzego z'umutekano. General Niyombare yabwiye Nkurunziza ko imyerekano y'abanyagihugu izofata umurindi atanu n'umwe ashobora kuyibaza. Yavuze ko ivyo bizotuma hakoreshwa inguvu zo kubahagarika, navyo bigakwega ko haseseka amaraso y'abarundi. General Niyombare yandikiye Nkurunziza ko gusesa amaraso y'abanyagihugu bari mu myerekano bizokwegera amahano Burundi, kandi ko bishobora gutuma hari abategetsi bazoshengezwa mu butungane mpuzamakungu. Ikirengeye kandi ivyo General Niyombare yagabishije Nkurunziza ko kwica abanyagihugu bizotuma inzego z'umutekano nazo zigaburamwo kabiri. Yaratinya ko abahoze bagwana muri CNDD-FDD bazorondera gukingira intwaro ya CNDD-FDD, mbere bakarenza urugero mu gukora amafuti n'ayabahoze mu gisoda ca kera ko bazohava bashigikira imyerekano bakanka kwica abanyagihugu. Gusambura inzego z'umutekano Niyombare yabibona nk'icyaha gikomeye ku gihugu. General Niyombare yarangije avuga iperereza kandi ico gihe ryari rihagaze. Mu kurangiza ico gihe General Niyombare yeretse Perezida Nkurunziza ko amuhaye impanuro yisunze inyungu zitatu: inyungu z'igihugu, inyungu z'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'inyungu za Perezida Nkurunziza n'uruvyaro rwiwe. Hano Niyombare yaramubwiye ibintu bine vyari bihambaye cyane. Nkurunziza yararangije ibiringo vye bibiri, ntiyararekuriwe ikiringo cya gatatu. Ikigira kabiri yasavye Perezida Nkurunziza na CNDD-FDD gutora umukandida wundi w'injyamunyu yaragiye kuzana insinzi ikomeye. Aha Niyombare yemeza ko CNDD-FDD itora wundi mukandida ari gutahukana insinzi ikomeye cyane mu matora y'umwaka w'2015. Yahanuye ko Perezida Nkurunziza yemera
akarangiza neza agasohokana iteka kandi agashigikira umukandida wa CNDD-FDD. Gutyo CNDD-FDD ngo yari kuronka amajwi menshi y'abanywanyi bayo n'abatari abanywanyi bayo. Akandi hanuye President Nkurunziza kwirinda impanuro zitari zo za Professeur Didas Kiganahe na Professeur Pascal Rwankara bariko baramuhenda bakamubwira ko ikiringo ca gatatu akirekuriwe. Niyo mbare yafata ko abo bahinga b'amategeko nk'abacangiro bariko bicira amahera gusa, akaba yaramusavye kwirinda n'abandi bose bameze gutyo. Ivyo rero niyo mbare yahanuye Perezida Nkurunziza, kandi biherutse kwemezwa n'umushikiranganje n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, aho yemeza ko mu nama nshingamateka ivyago Burundi bwarimwo uyu munsi vyavuye ku bihano Burundi bwafatiwe mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, nkuko bibandanya bivugwa na benshi bakurikirana ivya politike, nabo bakavyemeza bakavuga ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza cakwegeye igihugu c'u Burundi ku rugero rudasanzwe. Mu yandi makuru kumutakura quartier y'indwi abanyagihugu bari yamirije itorwa rya Adere Ndikumasabo. Imyidogo ni myinshi muri quartier y'indwi kumutakura mu buraro kubw'igisagara ca Bujumbura. Iyo quartier yitwa Nyamwiza mu ndinganizo nshasha. Mu matora yabaye kuwa mbere igenekerezo ya 2025 myandagaro uyu mwaka w'2025 ubutwari iyo quartier kuva mu mwaka w'2015 Adere Ndikumasabo yaronse amajwi y'ababa 100% mu mabiro yitora 13. Abanyagihugu bo bakavuga ko bari bamuhagurukiye ngo bikure k'intwaro yiwe y'agatotezo. Abo bahiganywe bavuga ko Adere Ndikumasabo yakoresheje amafaranga aragura bahagarikiye amatora. Abo bahiganywe nka bose bava kandi muri CNDD-FDD bagasaba amatohoza yimbitse y'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni. Adere Ndikumasabo akaba amaze imyaka 10 nawe avugwa mu mabi menshi cyane. Ubundi mbere y'umwaka w'2015 uyu Adere Ndikumasabo tuvuga yari mu mugambwe MSD yakora akazi nk'ubukomisiyoneri. Ivyo vyamaye kumenyana n'abantu benshi kumutakura. Imbere gato y'umwaka w'2015 Adere Ndikumasabo yahavuye ahindura yinjira muri CNDD-FDD. Ni gutyo rero yabaye imbere mu gufasha itotezwa ry'abanyamutakura, akaba kandi ari we yafatishije abatari bake mu gwaruka rwaho, barafatwa baricwa baranyuruzwa. Ni nako kandi mu mashiramwe aranira agateka kazi na muntu nabo bamufise mu madosiye menshi yabafashwe bakavugwa irengero kumutakura. Gimemba rero kwabaye kumuha kuba chef wa quartier y'indwi. Mu myaka 10 amaze ari chef de quartier, Adere Ndikumasabo yavuzwe mu mabi menshi cyane. Benshi baratanze inkuru zingene yagiye aratoza amafaranga badandaza bose, akabesha ngo na amafaranga y'iterambere rya zone canke rya commune. Bwari ububeshi bivuzwe yarabihagaritse gato. Abanyagihugu kandi baramwidogeye ko yasambuje ingo nyinshi kumutakura. Ikinyamakuru Jimbere cyaramwanditse ko nk'utangwa murantunge nk'utangwa abafata abana ku nguvu n'ibindi. Abanyagihugu bo kumutakura bakavuga ko atagikorwa na kimwe kijanye n'akazi kiwe yemera gukora atabanje kukigurisha. Ntawovuga ngo aheze imyidogo imuriko. Muti none yatsinze aya matora gute? Navyo reka tubigarukeko. Ubusuma bwabaye. Umwe mu bakurikiranye amatora yaradwaye akaruriro ati ubusuma bwabaye muri aya matora burateye isoni. Ngo ubundi bahora bavuga ngo CNDD-FDD yivye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubuhoho aba CNDD-FDD bibanye hagati yabo kuko abakandida nka bose bari aba CNDD-FDD. Twebwe muri quartier y'indwi ya Mutakura Adere Ndikumasabo yari yaguze abakuru b'ama bureau de vote bose ukari 13. Ntakoze ngo ngwanye ubusuma, ariko baca bitwengera ntibatinya kubivuga icese ko Adere ategerezwa gutsinda. Bari bamushiriyemwo amakareta baruzuza mu mabiro nka yose. Adere yaronse 100%, ariko naho nyene baba bayagabanije akarorero kamwe gusa. Muri BV 9 Adere Ndikumasabo yaronse amajwi 201. Abatoye bari 107 baciye bamuha amajwi 107. None ayo 98 arenga ko yari yavuye hehe? Uko niko vyagiye biragenda mu mabiro yose. Uyu Adere Ndikumasabo nkuko bivugwa ngo yaguze amatora.
mu butumwa twaronse bwinshi cyane buvuga ingene Adeline Kumasaba yaguze abarongoye abasendedefd muri zone Cibitoke abajejwe amatora mu mabiro de vote yose uko yari 13 mu karere yitojemwo. Amakuru benayo yamagoye kubera atavyemezo biheza ngo biboneke. Harabavuga ko Adeline Kumasaba yagurishije parcelle yiwe ku miliyoni 180 kugira ronke amafaranga yo kugura amatora. Haravugwa kandi imwe mu ndongozi za CNDD-FDD muri zone Cibitoke yahawe inka irayanka imwishura ko abanyagihugu ari bo bazoca urubanza. Hakavugwa iyindi ndongozi yoba yarahawe imiliyoni 10. Akavuga ko umukuru wa bureau de vote wese yoba yarahawe amafaranga 250. Akavugwa n'abandi bose bagize ama bureau de vote bahabwa amahera, haba harimwo abayanse bagategwa ubwoba. Ariko umuntu agasigara yibaza ico Adeline Kumasaba akura mu bushefu de quartier ku buryo yotanga amafaranga nganuko. Yamara siwe wenyene yabikoze. Ni henshi bitoza bakoresheje amafaranga menshi kugeza naho Reverend Ndikuriyo yabivuze ko mu kiganiro yatanze kuwa gatandatu. Benshi biteze kuyagaruza mu biturire mu mafaranga adasiguritse batangisha abanyagihugu no mu kugurisha amaparasera. Ibintu vyabaye kumutakura muri quartier y'indwi ngo birakwiriye amatohoza yimbitse ya seni. Nimba ubwo gwego hari icizere na gikeyi rusigaranye ngo nta numwe yotahura ingene umutware mu batogwa 100% na cyane iyo yamirizwa nabo atwara. Aya makuru y'ubusuma ntago yo gutohoza habaye gushaka kurondera ukuri. Ikiboneka cyo nuko Adeline Kumasaba yatahuye neza cacigwa ca Staline aho yagira ati mu matora ntihahambaye abatora ahubwo hahambaye abaharura amajwi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone niba utarafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirizwa iba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhunza TV rero Imana iba hezagire ibikorwa byanyu vya misuse muri ko murakora. Amakuru yacu arabandanya mu mwanya uri imbere yo ayo turi ko turatohoza ko muri kano kanya tugira tuze kubashikiriza kubiriko biravugwa mu njyane zihambaye cyane ziri mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD. Imana ibarinde.